Good, it's good. Mugire surprise. Yes, nibishasha. Nibishasha. Bagire gute? Surprise. Kurinde? Nasa kazi bavyumvise. Bagire surprise kuri YouTube ya New Baoden. Kuri YouTube ya New Baoden. Bagire surprise. Hawo makuri niyo Sel TV no bagire gute? Surprise nyene. Nibishasha. Yes, ai. Makomatere meshi. Neza na mabi turayakeneye. Yeah. Office panze. Umusani ni nk'imaraya. Uravyumva? Umusani ni nk'umumaraya. Sasa mvuze ngo abari umumaraya ni nk'umumaraya. Nka Baoden. Nandiyumviritse. Rero uri umusani. Ni bibi kugumubonekano hose hano hamwe. Bace baguhimba man. Aro nk'abana. Ngena bikubwira. Baoden. Wirutse to kuriganya. Baoden. Nta muntu numwe mu Burundi numwe nabamwe bagwa imvunja baruguru tazi Baoden. Aniwe yakwambika vuga Momo boy jarakenye nawe nyene mwimisi baramweretse umujya je umva yo wumye ndino guma nyene nkara ndabati nyene kunywa ubu mwanya ubu n'uyu ibigeri binini bivuze ko muri ngumi yakwitangira agakwambika gasubira nyumviriza ko byaranye na ngumi nyumviriza ko je ndumustar ndashaka kuvuga ati nkeneye kunywa ibi nibi numva inyota cyumwe ngo urabona ngo ufise amarango ya primus zine ngo kunywa yagenda neza kwanza umuramvuruga mu mutwe hanyuma ndabwira ate bana ati ibintu ngene bimeze Tirejide ziri mirasaba yuko amatara kwa kumurankoresha amazi menshi aho woga kenshi woga Yes, nuko bisanzwe bimeze tugira gutya tubazanira no muniga maze imisi yapote yabuze ariko Baoden ubahangaye bishasha ubahangaye wewe nturanandamutsa oya kwanza manze ndakubaze wazi kuvana kurondere 18 kibitoke 5 mutakura ajya hari kuri duzu buherutse hari naguciriyemo kwanza uri mu bamesha makuru nubaha cyane gwakoze cyane kandi uri mu bamesha makuru bankwakwanya nkacasanga ntabitse nga warandora ariko bigenda neza banumviritse byagenda bye ko baronka abakobwa bashika nka batandatu mwe barandonda tukani ibiganiro bashika nka 10 basha ujya ibiganiro nande na wewe naje watamwanya ndonka akweretse cyane ko nyomba style ya danje watamwanya nawe ati ni murinde mugabo gusa unwarira ako ndabona ari sawa yokoti man kwirenze uzinde kubere kandi ho yibona yogira ngo niko uzukundaga nyene bandura turabe kari soft ni kuvuga iki akaruye kwambara nyene uri ahantu nyene atuje icyongereza iguma gipanda muri bisi bya so fine be ahira so fine ndirimbikaze meze bien ako ntiwayisohoreye video turarindira video turindira na mukwano turarindire kuko kukunda kunywa kwa nyaki mukwano so fine zose ziri mu programme ya video kandi bihogwa ni byinshi rero n'indirimbo Tetusi Baoden ikiri muri studio reka turayigaruka ko mukanya kari imbere turatureka ivyijya ndirimbo garu tugaruke kwanza maze imisi abantu bari bati umutipa aronse amafaranga cyazimangana nyuma y'igipfungo urumva nyuma ya kofi waronse ubuherutse uragibuka hari muri hajya cyangwa ari wisase nkani telefone yace yizima imaze kuzima ubu nahavuye ndonka makuru mu nyuma ko ari indi kofi wasubiye kuronka mugabo naho nyina rumaze imisi wabuze urazi ko mugenda gutore naco mukuye bimeze gutega abantu rose amafaranga ucuhamuka none genda kubaze disi uri umustar abantu bantu bize genda umustar nawe uri umustar uraze SP umustar guma mboneka nyene mu bantu nzunguruka mu bantu udafise amahero urazunguruka tukakubona mugabo rose amafaranga ndisubira kukubona umuziki ubunkora sumwe wa kera kera barambona muri venda nidandariza amasede ugenda uratembereza nikaranga n'imihwi yose yabeshi mimini hari yes time mugabo ubu siko bimeze uno muziki wa showbiz amashusho media urabona ko ari menshi egereza mic ama TV online urabona ko ari menshi so urabona ubukunguruka nabumenye uravyo umuntu agezweho ni New Baoden urarenze muri iyi minsi ambasaderi wagateka kabana so ifuro umuntu agire showbiz cyo bita showbiz apoeshe akora ibintu atuje nayo gikurusa amafaranga kwa amafaranga ariko inoti zibone tucuzimangana kandi rero amatwa nsumira ngo ahantu bumaze imisi nta muhunga gutumbera uronse amafaranga inkumi incupa mba ni kujya abana nyene ngo ni kuca wigiramwo none kubera iki tukubura bantu yumviza gucanganya barambeshe ikintu nkunda ndosi not cash
ko ndakunda agacupa ndakunda agacupa mugabe inkumi sikesha age musanze uri muzima nawe warusaga nafungikize uherutse bero twahuriye ngombwa yuko ndakwinyegeza namusikia Edison wari wavyakije namusikia keni kamera nakundi none ikindi naci kibazo subira nkagarukana kandi izi noti za misi yose zikura fo batwizera kandi tuguma dukora cyambere nambere kwanza mu mwanya ndaramukije mutama ari Dubai bamita Patrick Ruzo none ndasubiyemo Patrick Ruzo uronse undi mu manager kandi nyuma yawo ndi muri Zambia mbaze mu Mozambique bemeze gute ujya wamuhevye ujya wa Marawi ne Robert ayo jyawo ne tukiri kumwe atiki so uweruze kuntu wamuririmba oya no nisaba gucutwenga cenge ndanumwanya umviza cenge Robert mwayebanye maze kumushya ati je na umu nawevye kubera igicano n'igikiri kirenga ndiko avutse ati bahonda wose umva ngene bimeze una Robert werutse niwe waririmba bati ubu ni wagezweho ni wagomba kuri ibi nibi ivyaza biko seka gucanga cenge ndanumwanya muziki na time umuziki nakazi nikuvuga ikiro je ndakuvuze mu ndirimbo yanje tukumvikana no tukayima akuvuga kandi mu yindi ya kabiri tukumvikana no tukayima hanyuma ubwenda kuvuge mu ya gatatu nkaca mbona showbiz sometime ndakurondera imenguri bize cyanda bivamo ko namanda kugati abantu yumvirize abantu ni beshi bankeneye abantu ni beshi bavuga ati Baoden namuvuze mu ndirimbo yiwe cyangwa azize mu biganiro vyiwe ni bon abantu kunawe avuze mu biganiro vyiwe ni bon Baoden murakunda gutwenza abantu Baoden murakunda gutwenza abantu murakunda kunezereza abantu n'umuntu bazi dufate wabo sinyenyeri basi tuvyumva unacho vyumva no Patrick Ruzo kwanza ndamubwira ati big up ari Dubai kandi ndamubwiye bana respect hanyuma Robert mwavanye mushitse kuki Robert ako nageze kumva umenga ko imirimo ya $100 Robert bwa mbere yari amaye $100 bwa kabiri arampa $200 hanyuma hari ibindi bintu urabona nka Sofine na Mukwano ndimo ndagomba kuzigama video akuno namu arudindira gato akuno kunyaziriha banzu yumvirize kwanza ariko namuzingo gatoya twumvika nko mu matura $100 mbata kumbwa ngo ibintu bimwe agenda neza ngo afise mu masase nka $1 cyangwa tumujama ni fake deal none uyagwa $100 wari wamukoreye iki sasa nganda kubera kumuvuga mu ndimbo ndakubaza none se agwaye amafaranga uramwe mutanguye gucirirana mbenda apana ntaba yari yamaze kunguka yumviriza Jesse nkuru muziki wa underground urumva je nkuru muziki hari gihe nibagira no kwivuga mu ndirimbo ari je nyeneyo mugabo nkavuga nk'umuntu ayo ndinze ndakuvuga niko kazi wari biteramo biba nta biteramo biba none ati inyungu y'amafaranga banduyumvirize rero banduyumvirize kunywa kwanya rero biteramo nyamba bitaba ufo wenda kuvuze mu ndirimbo yanje ifo uvugire nawe ukuriha urishe kwa ngimba nakuvuze fo nko ndaguzize mu biganiro vyanje cyangwa ubu ndaguvugize BBC ibintu vya udanda navuga mu biganiro vyanje numva niko kazi kanje ifurihe rero umuziki na kazi Baoden nawe uriko uranjandiranye Robert kumuvuga mu ndirimbo nka Robert Robert uramuvuze ati eba Robert iyo manager Robert yes rawi ni bishasha ivyo ndavyemeye noneho ngaho abayinjijiye aho konti ta business iri myiza nagiye kana abaguhaye $100 tuvyibukanye abaguhaye $100 yavunje mu Burundi nangaye ayo ayaragiye uko arinjiye kubera umuziki ntubora umuziki Robert azoguma avuga rindira abamuzi Baoden bati kumbe ni wewe cyangwa Baoden aguma avuga menda kubaza nuko nubangiza BBC namukinye umupira ngaho mumva baririmbyi bamwe bavuza none ugiye uko bafa gusa kumudedema ngo guko nyene gusa n'amafaranga nyumviriza abandi bafite amafaranga iswingi yabo ariko kugura gusa biyumva ko abantu babavuga nawe ucuvyumva none Baoden hari hano wambariye ati yarageze ahantu ndukira sase nka $100 ndayanga ati ko nari nkeneye $100 none kweri ko wagumduza ibiciro agazi gaguma kiyongera none kaguma kiyongera ndavyumva zina ngiwe ryari ko rirunguka mbenda teza kunguka mbeko umbwiye ati turamvuga ati ndi manager naka kwanza umva iryo zina kwanza manager naka uvuta bukazi ako Baoden nimushira nka sase nka n'umunsi watuvira ngaho uradufutana Ken Baoden ndabona kanyulo kari mu mutwe bimeze neza nyumviriza nyumviriza kuri chapo turabe mu mutwe urakaze urakaze turabe undarenze
ni ya look yo muri ya ndirimbo ya 4 million ndarenze nyumviriza urarenze kabisa ndarenze kubera zidirede niyo zenda kuvuga amafaranga baziko kwa bazikora aje kwamenya nako zidirede zishika ngaha barazimwe bitaruzira mu Buganda bazimwe ndakora izindi namuri ndakora izindi za gatatu izindi za kane njino urumva rero izi nkubu zirarenze kwa zinya amafaranga menshi buri munsi cyangwa ku munsi kujya ngahe banza nyumvirize kwanza kwakwanya ubu rero nkubu urakwa muri ngumi iri mu rya video nayirishe 4 million urabitse bro imiliyoni zine burari ndirimbo iri mu studio no nkene kubonekamo ni direde amace ndazimwa muri zindi rero zirenze nyene nawe cyo vyumva nibishasha none ku munsi uzigirira treatment yangahe ku parjo ku munsi mu bisanzwe hari amavuta aronazi anandi mavuta sanzwe shasimaki fate nk'ibihumbi nk'indwi y'amarundi bugiye ibihumbi indwi y'amarundi buri munsi n'amara ku munsi asohoka ku mishatsi gusa kandi mu barantelefona mugabo ndabitaba mu mwanya telefone waranahinduye usigaye telefone ko turabe Baoden Baoden telefone ibintu bimeze neza ndabona ni swagger Baoden sinadeni umwana ubuherutse naganda rigaruke ko mukanya mugabo ibifungo byaravuye ko byaracitse abasani baguma bahonona nibishasha reka tujya amashashe so Baoden wavuze kuvuye muri Uganda waje kwakubura ugejeje kukubura birarenze ukubura waragiye kurakoropa nindira bwambe narakubuye ndakunda Maria nkoropa nkubu kwanza wavutwa ibimwe tuzakugerako nk'urusase barindiriye nko muri Miss rugarusohoke mwakoranye nande wenyene urako kwanza ngumi hari abandi bacu basohoka video ku burofa ariko iwanje indege zimwe nakubonye mwikoti ubuherutse nakubonye mwikoti ubuherutse rigenda rirakubura inkungu hanyuma wako nayo yari yafutse ijagoti wayigutanga Baoden ariko no mutazi ikoti yari ifite ifungo 12 ariko star warenze mbwa nawe utazi umenshi makuru umusayina no kwambara ibintu biri bizarre urumva urumva yasimaka nambare umva abana hari bose bariko barimba bishasha abana n'imvura bishasha arenze simaka n'abana Baoden umve n'abana Baoden bandi mvize meze simaka umusani ngwazarambara ibintu ngo bisabyo n'ivy'abantu n'ubundi urashaka kusanga n'undi musinambaye amahubahu cyangwa imitoto bigaca bituma cyangwa wambaye isuji nambaye siringi kusukiye byose birumvikana umengo hari inyuma abantu bariko baragwamagara amahoro ngabo muzinanye he turi mu biganiro n'abantu nene baranzi abo n'abafana bawe nta namega batanzwe nese none nkayishitse hano kuri no wumvise none nkayishitse hano kuri no barabara ni kihe kintu wamukunda kubaremera ukabaremera nyene nk'umuntu nyene ubu kino gihe yanka sase nkani dolari ngaho keshi banywa inzoga nka mama bisusu ngari ngaho ati mama bisusu kwapi sunamona hapo wewe naitwa mama bisusu mama bisusu n'abandi babanye ngaha nyene nari matwe ngari ya afise ngaho iki ibotika maranje arajeje ne bombe uyu nkore mama bisusu maze kumuremera ngaho uyu maze kumamera meshi cyane gusa namanda mugavyo yinkwera mama bisusu nivyo ahora kuremera oya bishashe none nabonye hano hirya yambaye ikanzu ariko aravuga ngo nibishashe oya bishashe niyo tere migezwe mu Burundi bwose man je nivyo nakubwira je nkora umuziki tibagirwa hari undi mu superstar nabonye yisubiramwo ryari ngaho uvuga twumva agatembo kuvuga ati kujya abana nije tutawukazana mu Burundi aca baraka uronsa amahera cyo kumujya abana bashakanye baba underground bivumisha okay ndazana kandi bita kujya abana kujya abana bakoca bibiki uri mu icupa ni kujya abana kandi kuri mikoro ikaze TV yanyu ndimo ndajya abana ndazana kandi gatereme imvura y'amafaranga barakanyiba ndazana kandi gatereme kashiye la franga furumvu ya pesa barakanyiba wesha nibishasha ariko bariko barakubwira ngo baremere ngo bagurire isambusa oya ngo baremere twacari mu kiganiro amafaranga afite ndabate baca mu bitaro barindi Baoden sinadeni new Baoden nuko bisanzwe bimeze ati ndiko ndakoropa akino gihe Baoden abantu bamaze imisi bavuga yuko atari ko aragaragara cyane nkuko akiva muri Uganda ahise ngaha yaraturiye aratongora ibintu birakomera ati rero kino gihe bimeze gute bishasha vyamuheranye Newe nakubwiye gute ubu sinkora umuziki umwe wi underground none ukiva muri Uganda wacikiye mu vyiki underground ndimo ndakubwira sikuvuga ico none reka ugomba ngume
ufite indirimbo zine zose shasha ni nka zitanu zose zikungurukana bumenyi zimwe zabica bigacika shira mikoro ku maradiyo zimwe zabica bigacika none ndabigenze gute ni yaure bagomba burumanya barindi ubu kwanza ndimo ndabwira ati ubu ngomba kuza ndabaha ikintu na video nabwira ati indirimbo yitwa Igwe turi abantu babiri Tetusi Baoden indirimbo yitwa Igwe hari nundi mugabo yitwa Igwe utwara mikaride misibiro yitwa Igwe Romeo Igwe cyo ni Kiganda man Igwe bisigura wewe urumva imanyumviriza niyo ndirimbo izo yimo nk'abakobwa nka 30 oya bakaze babisusu nyene umve ibisusu banyoga kuri program ni y'urukundo cyo vyumva man cyo vyumva batanyongera kuri program agutega Baoden nyumviriza batabi program agucanganya hose rero barinde Baoden bishatse naco Baoden arano mukanyoshe bita kuri Montown ya ngaho kurayidi tuba turi kumwe inyuma yaho ndushange mu ruziba urumva no Baoden bamwitege mu bintu vyinshi hari vyinshi uri kurabategurira ukomeje gukubura kandi ibintu bimeze neza ivyo gumuvuga ngo ngumenye ndabaye wafunguye restaurant mu Buyenzi yo kotsi nyama ntiyari restaurant ya nantu bokereza inyama mani harimo n'ivyo kurya umengo ya restaurant byabigeze none bike irakomeye abakozi baguma batigita oya kazi baguma kabandanye cyangwa ukana abakozi bagumagira gute abakozi baguma batigita nibishashe urawe diso stile wambaye itabugira Baoden kwanza ubwo no gucibwa amande yagahita musaba nyambo niyo tubufiti abakunzi ni turabara wabaramukije Baoden baramutse mu cyongereza ntacyo hi how are you fine yeah shasha ariko ukuntu uvuga amajwi ntasohoke yasohora nyine fresh amubaramutse wongera nababwira n'ivyo uri kurabategura mu cyongereza hi how are you good it's good muge surprise yes nibishasha nibishasha bagire gute surprise kurinde nasa kazi bavyumvise bagire surprise kuri YouTube ya New Baoden bagire surprise aho makuri niyo Ser TV bagire gute surprise nyane nibishasha yes ai makomatere mesh neza na mabi turayakeneye yes Baoden kubera iki uyu munsi tuguhamagaye tubwira ngo uri ngaha bwaca utubwe ngo uri ngaha bimeze gute ntanzuka none wowe office upanze umusani ni nk'imaraya uravyumva umusani ni nk'umumaraya gusa simvuze ngo abari umumarani nk'umumaraya nka Baoden nanyumviritse rero uri umusani ni bibi kugumubone kantu hose hano hamwe bace baguhimba mani aro nk'abana ngena bikubwira Baoden uherutse to kuriganira Baoden nta muntu numwe mu Burundi numwe na bamwe bagwa imvunje abaruguru tazi Baoden ngira nka senka ni kuraba umuririmbyi ku masa y'amasa cyumva ubu naho kandi yaje bushasha nibishasha kandi Baoden murabe neza abantu look iwe nasaza pana kuvuga ngo yaba n'abama bisusa mvuze ngo nasaza abana abandi basani bafite indi mibiri gusa ngukundi kuntu basaza ni Baoden tuvyumva neza kabisa none Baoden wewe amakuru adusumira nuko ridashobora kurenga cyangwa ushobora kumara amasaha 2 cyangwa 3 utarabaye bijya nivyo gubaya gupiga kamogi ivyo ni ibintu haro n'ibihugu amazimisi bemera abantu ivyo ni ibintu vya kawaida kubera iki umusitari ni ganje ivyo ni kawaida ganja n'umusitari biracana umusirikare ni ganja biracana kubera iki umusana akora akazi kwanza ko kumedita ko kwiyumvira utanyoye ganja n'umedita kwanza akora akazi bazi ko iganja iruta ubwo inzoga iganja ituma umuntu amedita gusa hari abandi bayifata ko batayizi cyo vyumva ko inzoga yashaka kuyigwa genda ugwa ugakwibamba mugabo wawe wakubisiganja ni pore ugo muri gado kumedita mu gicongereza no kubavugira bavuga gute kumedita mu congereza mandakubaza utuntu kubera wagiye muri Kenya Uganda Tanzania Sudan yumvirize kwanza maze kumbaza umaze kumbaza keshi ibibazo akano kumedita karansovye umviriza kwanza akano kumedita karansovye kamfashe Baoden rego azigoro nyigisha vraiment turi kuri micro wewe amumbaza ibibazo byinshi kwisha mu congereza basa akano sindaka kwishura medita bazibindi aho koze basi mu congereza bahita gute aho koze bena Baoden sinade ari gato Baoden omba bitira twa fresh
viatu vyangu sonesha basi kinone basi reka basi tureke kaya dusomera ibyo vyanditse kuri kira feke ninda kwasomera hajanditse just do it nendo umwigisha je urarenze Baoden nibishasha iyo koti kenshi iyo wambaye impuzu kanaka uratubwira ati ikoti yazananye havyari bimeze uko no wanyambisa ati bimeze uko iyo koti yazananye ikoti mu bisanzwe zari ikoti zibiri man izikoti nazikuye Nairobi Mombasa that's Nairobi Mombasa ndahumva abantu rashika wapi nanu muri Nairobi nyine nanu mu mazi agasozi kare mu mazi rero nagenda zigura ari zibiri naziguze ibihumbi nka 3 vy'amakenya umurundi nangana amarambeshi cyane nukuvuga Shaka konora kwaje umisi minyamadolari nakubwiye zandura tinyiraki nta muntu akiyanu kubera Robert nabanze nyumvirize kwa nta muntu akiyanu rero izikote naziguze ari 2,300 by'amakenya yari muri acenda yiha umujama nyene wiwanje nyene agitangwa kunyakira umva nibishashi irumva imwe warayitanze usigaranye imwe yonyene ubwo nanje amvira hano urayindemera cyo ndayikundira cyo ndayikunda ni kwa nyene ebana kwaba hociye imodoka zirago kugongana oya bakuraba abantu baheza abana bakagwa kubata hasi serio kote batijwe nibishaka bawisize ngo umesarije ngo ndakazi yagataye no cyamvuga ati rero tyave rero ngenze ndi era ndi uzurifuka babona ikoti niko bisanzwe bimeze Jojo numwe mu bantu bakora ibintu bidasanzwe kuri wewe nufataho kino gihe hari umuntu murambanye kuko abandi bose barabaciye amazi na Robert yerutse kumwereka umuryango ngo nuko ataguhaye $300 aho guha $100 $50 hariho no mu manager aho wundi hari mu manager wundi araho nabonye mwagendana twabasanganye ubuherutse umutipe w'umuniga gena wenyana amatwe asumira ngo waramweretse umuryango wewe mwana bana hajya muri gate mu cibito dore uko meje kwereka manager wawe imiryango uzosigarana nani Robert nyene muri amunika mwapfuye iki Aniwe yakwambika vuga momo boy jarakenye nawe nyene mwimizi baramweretse umujya je urumva yo wumye urumva yuba wumye kwa je ndumusane ndinoguma nyene nkara ndabati nyene kumwe ubu mwanya ubu ibiyeri binini bibuze ukuntu muri ngumi yakwitangira agakwambika gasubira nyumviriza kwa byaranye na ngumi nyumviriza kwa je ndumustari ndashaka kuvuga ati nkeneye kunywa ibi nibi numva inyota cyumwe ngo urabona ngo afise amarango ya primus zine ngo kumwe yagenda neza kwanza umuramvuruga mu mutwe hanyuma ndabwira ate bana ati ibintu ngene bimeze kirejide ziri muri asaba yuko amatara kwa kumurankoresha amazi menshi aho woga kenshi tegena koga kenshi hano nabandi bantu bazanye ne gutora amazi ibintu vyaguco uraziko nibishashe nambwa ati amatara n'amazi rajide zimwanyishura inguriye ngurabona jamatu umujamarana niwe wabagiye turimo turagendana bari baramenyekana urumva turimo turagendana bari baramenyekana turi kumwe mvuga ko ari baje ibikorwa byanje ari baramenyekana none wewe wumva gute gashaho ananowe kuri amatara n'amazi abagiye igiti bagiwe cyo niruwaye amahera y'inzu yo yumva kandi rega umenye diso nkubu muravuga ati je ngomba kwenda kubera manager mu tuntu tumwe ucuzu agenda ku mategeko yiwe ahubwo ati ngomba kuzava mu nzu amasaha nazi ngomba ko abantu bakubona nuko nyene singomba ko abantu bagutelefona ateje nitavyo nuko nyene momo boy rero yaragiye yumviriza abameshe makuru singomba ko ronde badace kuri je nuko nyene none wumva umwanya ndenda akazi atamafaranga ufise kandi rero batera kumusabira ama sponsor irya nino wachi ubivamwo yaravyononye new Baoden sina den reka tugarukirize hano ndumva ari vyinshi tuvuga nibishashe uko bigenda kose ndaza aho bukyatura turama mugabe inyota yo kubana nawe nihera sha ikingyohera nuko hageze kuhemberwa ibikorwa twakoze njanda kubura kandi mu nyumvize kandi bameshe muri yoni fye uburata uberutse nango bagwaye 2 million hayo nyumviza kwanza wacyuva mu cibito kuri 18 ubugeze kuri 5 kandi wagarutse hari inzu burerutse batweretse wapanze sa 5,000 ngo wayimaze mu kwezi kumwe ngo avance yeze bacike Edison nawe urahetse nibishashe Edison na imane bayezagire kweri keni wewe hari reka ubutanze utakurondera rya tuganirire mvuga kene niba muzi wariwe kene n'umuntu akunda mu imisi twanye kontoka zazara nkora ama video niba akoze ngumi ya nizindi nyene ziri nyuma hari ndamubwira ati bana reka turazavuga reka ubutaha tuzogaruka dukomeze kubijanye na ngumi kuko wabwiye abantu ngo wayikoze ku miliyoni 4 ari baravuze ngo bavuze ngo miliyoni 10 ariko ubutarindira turabigaruka ko nuko bisanzwe bimeze yes yari Edison Baoden kwanza ndagushimira
asante sana. Shimira bariko baradukurikira nyene mu Kingereza ndazi. How are you? Kuri TV nyene namwe murayibona mugire surprise. Namwe mu bafise ubwenge bwishi mukaca. Mujije ndani nuko bisanzwe bimeze. Yes sir. Yari new Baoden sina dena kubwira ati bagire surprise azoja tangwa kandi abandi bantu kugira ko. Ako barahagutwaye aho biraheze. Aho barahakuri. Keni ndagushimire cyane asante sana.